Yesu nashimwe ndabaramukije amahoro ya Yesu Kristo nabane namwe mwese aho muri hose kw'isi yose. Muri kumwe na Françoise Habonayo subiye guhimbaza Imana kuko iduhaye umwanya kugira ngo dusubire tuganire ku ijambo ryayo. Yesu nashimwe. Ndacari kuri ya ntahe ndababwira yiyerekwa nagize itariki 20 z'ukwezi kw'icumi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021. Uyu munsi rero naho nje kubabwira igice ca gatatu ciyo ntahe, ibice bibiri narabirenganije. Nimwabishaka muza kuraba kuri Habonayo muandike iyerekwa ryo ry'itariki 20 z'ukwezi kw'icumi muca mubibona. Ubu rero nje kuvuga ku gice cayo ca gatatu. Imana yanyeretse ujya murongo igitabo ca Yesaya 60 ubutumwa Imana yampaye aho hantu. Narababwiye yuko nari nasabye Imana ngo nyandikire ikete, hanyuma nkabona abamarayika batatu baje mu modoka barantwara maze bashikana ahantu hari iryo kete. Yesu nahabwa icubahiro. Iryo kete rero maze kubibona nasanze ari urupapuro rwanditse imbere n'inyuma, ariko imbere aho nasoma nabona ari nk'ama écriture inyandiko zitandukanye umenga n'abantu benshi baje bandika umwe yandika. Nanje rero ngomba kwandika mugabo mburaho nandika, mpindukije inyuma nja nsanga rero hariho ururirimbo, umuntu yanditse ururirimbo. Nca mbwirwa ngo ikete ryawe riri muri rya verse ya kabiri ya ryo ruririmbo. Nca nongera nanje ngomba kuja kwandika rero. Iruhande hari haho nandika iki rero? Nca nandika rero ibyo nanditse nagenda bibona nkaho imbere yanje mbona byanditse ngo Yesaya, ngo ibyakozwe n'intumwa igice c'icumi, nongera mbona ngo ibyahishuriwe Yohana igice c'17, nongera mbona ngo Yesaya 60, hanyuma Yesaya 61. Byari ibice bine. Rero tumaze kuganira igice ca mbere byakozwe n'intumwa 10 twarabiganiriye mu video iherutse mpejeje ku byahishuriwe Yohana 17. Uyu munsi naho nje kubabwira kuco Imana yambwiye kuri Yesaya 60. Yesu nashimwe. Reka dusenge. Urakoze Mwami Yesu Kristo kuri ubu buntu se kutugirira. Haleluya. Turasabye ngo bane natwe turongore Mwami Yesu, tubwira abantu ibyo bakwiye kumva, kandi Kristo Yesu dufashe ibikorwa by'umugwanizi byose bisubizwe hasi zobukoze. Ni mu izina ryawe ryera Kristo tubisabye, amen. Dusome hariya mu gitabo ca Yesaya 60 twumve ico Mwami Imana yavuganye natwe muri iryo kete Imana yanyandikiye. Iryo kete Imana yanyandikiye nanje naje kurisangira nawe kugira ngo kumbure nawe niho buri ico Imana igukorera muri iryo kete. Yesu nashimwe. Muri iryo kete havuga ngo Yesaya 60 dore ku murongo wa mbere havuga ngo iki? Havuga ngo haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse kandi ubwiza bw'Uhoraho bukaba bukurasiye. Kuko raba umwiza uzotwikira isi, umwiza w'umuzitanya uzotwikira amahanga, ariko Uhoraho azokurasira kandi ubwiza bwiwe buzokuboneka ko. Imana ishimwe. Amahanga azoza ku muco wawe n'abami bazoza ku gukayangana kwawe. Imana nihabwa icubahiro. Unamura amaso yawe weraguze urabe, bose bakoraniye hamwe baza kuri wewe. Abahungu bawe bazoza baturutse kure, n'abakobwa bawe bazoza bateruwe mu kwaha. Data nahabwa icubahiro. Niho uzoraba mu maso hawe hakeyuka, umutima wawe ukadidagizwa n'umunezero ukaguka. Kuko ibidandazwa by'ibitayega bica mu kiyaga bizogaruka iwawe, n'ubutunzi bw'amahanga buzokuzako. Isinzi ry'ingamiya rizogutwikira, inyana z'ingamiya z'imidiyani n'izo muri Efa.
abaturutse isheba bose bazoza, bazoba bazanye izahabu n'imibavu, bavuge inkuru nziza z'ishimwe ry'Uhoraho data nashimwe. Haleluya. Aya majambo ni Yesaya yariko arayavugishwa hano hantu, yariko aravuga ku bwiza bwa Yerusalemu mu gihe c'iherezo, yariko aravuga ku bwiza bwa Yerusalemu. Ushobora kusoma byinshi ukaraba ingene bizoba bimeze gushika ku murongo wa 22. Jewe rero sinje gusobanura kuri ubu bwiza bwa Yerusalemu ingene buzaba bumeze, oya, nje gusobanura ikete Imana yanyandikiye iciye muri iki gitabo cyo muri Yesaya. Nibyo nje kukubwira. Jambo ry'Imana rirakomeye. Haleluya. Muhemu yera agusobanurire ico Imana yambwiye kukubarira uyu munsi. Mwene data mukundwa, ijambo ry'Imana ryavuze ngo haguruka ukayangane, ngo kuko umuco wawe ushitse, ngo kandi ubwiza bw'Uhoraho bukaba bukurasiye, ngo kuko raba umwiza w'umuzitanya uzotwikira isi, ngo uzotwikira amahanga, ngo ariko Uhoraho azokurasira kandi ubwiza bwiwe buzokubonekako. Amahanga azoza ku muco wawe, n'abami bazoza ku gukayangana kwawe. Haleluya. N'aya majambo ngombye kuganira namwe muri kano kanya. Data yambwiye ngo haguruka ukayangane. Iyo umuntu akwiye ngo haguruka arakoblije, aragutegetse. Ntavuze ngo ndagusabye ubikore. Avuze ngo haguruka kayangana. Haleluya. Mbega wo kayangana gute? Ata muco uri muri wewe. Ariko ijambo ry'Imana bivuze ngo haguruka ukayangane, ngo kuko kubera iki? Kuko umuco wawe ushitse, ngo kandi ubwiza bw'Uhoraho bukaba bukurasiye. Imana nihabwe icubahiro. Ubwiza bw'Imana bwaraturasiye, umuco w'Imana waradushitseko. Haleluya. Cyo duhamagarwa no gukayangana. Kubera iki dukayangana? Hariho igituma, hariho igikenewe. Kubera iki? Ku murongo wa 2, ngo kuko raba umwiza uzotwikira isi, umwiza w'umuzitanya uzotwikira amahanga. Turakayangana, dusabwe gukayangana. Bene data, kuko hariho umwiza, hariho umwiza, umwiza w'umuzitanya utwikiriye isi. Yisi tubayemwe irimwe umwiza, kandi murawubona na mwebwe. Murawubona. Umwiza w'umuzitanya uri kuri yo bikiza muri iyi si yacu. Ariko Uhoraho avuze ngo nidukayangane, kuko umuco w'Umwami Imana uri muri twebwe. Hanyuma twakira abari mu mwiza. Abari mu mwiza nabo babona umuco. Haleluya. Ngunamura amaso yawe weraguze urabe, ngo bose bakwaniye hamwe baza kuri wewe. Ngo abahungu bawe bazoza baturutse kure, n'abakobwa bawe bazoza baturutse kure, ngo bateruye mu kwaha. Uyu munsi jewe ibyo bintu vyombarira iki? Canke Imana imbariye iki muri ayo majambo? Imana imbwiye ngo nimpaguruke nkayangane. Ni ngo kubera yuko umwiza ubikije ari mwinshi cyane muri iyi si. Namwe nyene nivyo mubona, nta muntu yovuga ngo ntavyabona. Umwiza waramaze kubikiza muri iyi si. Nico gituma dukwiye gusemerera tukavuga uko Umwami atubwiye, kugira ngo abantu nabo batabagwe, abantu bamenye ngo data ariko aravuga iki muri iyi myaka. Data ariko aravuga iki ku bugingo bwanje, data avuga iki ku bugingo bwawe. Jambo ry'Imana ryaravuze ngo iyo hatabaye guhishurirwa ngo abantu bagenda uko bishakira. Kandi nivyo kuri biragoye, iyo hatabaye guhishurwa umuntu ntiyomenye ingene agenda, kuko ibintu byose biza bisa. Twaravuganye ku vyerekeye urukingo. Urukingo bamwe baravuga ngo nico kimwe n'urundi. Ngo twari twarazifashe kuva kera, ngo n'ubu turacazifata. Ngo nta ngorane. Ndakubarira ibintu biza bisa ariko bidasa. Yesu adufashe. Urashaka kumbarira ngo ibihe turimwo bisa n'ibindi twarenganye, ariko ntibisa.
ntibisa nawe nyene urabibona, naho utovyirengagiza urabibona. Nabonye abantu benshi bitugora cyane gusobanura canke gutandukanya ibintu. Kenshi na kenshi ico bita changement, iyo ubonye kigushitseko biragusanura umutima, urashiduka. Kuko umuntu ntiyamenyereye changement, umuntu yamenyereye kugenda muri vya bindi yahoramo. Umuntu yamenyereye kugenda kwa kundi ngo niko twahora dukora, ngo niko bimeze. Ariko changement zigenda zitubira tutaye twanavyiteguriye. Ariko hashimwe izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abona ibihe, akabona ati kiriya gicu kivuga ngo ni imvura, akavuga ati kiriya naco ahubwo kiriya kivuga ibindi. Haleluya. Umwami Yesu yumva havugijwe induru, akamenya ati iyi ni induru y'umunezero canke na iyi ni induru yo kubwira yo gutanga alerte. Imana niyizi, reka tuyegeke ku mutima wacu wose. Muri iki gihe abanyabwenge benshi baravuga ngo kare ngo bajya ngo nta kuntu ngo ibiri ngo niko byamye, ngo kurekera ngo bamye bafata incanco ngo guhera kera. Ariko ndakubwira bariko baricuza muri izi saha. Kubera iki? Kubera ubu bariko barasobanukirwa ibyo batari barasobanukirwa gitangura. Kandi ntibasobanukirwa, basobanukirwa nande? Ubwo byabananiye kugira ama recherche ubwa mbere, ubu bariko baragira ama recherche kandi ataco bagihindura. Hari abantu bamwe b'abagenzi bacu baravuze ati yo turagowe, kumbe baratubeshe. Raba abandi bariko baragenda kwitwara bagenda ku maplato bavuga berekana ingaruka bariko barabona. None bitwara kuri inde? Ko imbere yo kurufata banza gusinya yuko ari wowe uvyiyemereye. Imana dutabare. Turi imbere y'igihe kigoye, turi imbere y'igihe c'umwijima, turi imbere y'igihe Satani ariko arakora ibintu byose, akabikora yinyegeje yerekana ngo na mahoro, ariko inyuma atamahoro ariyo. Ariko hashimwe Yesu Kristo atubwira ati genza buke, ekaye kwepa giruku. Haleluya, Yesu nashimwe. Duherutse kuganira n'umumama umwe ari muri Tanzania. Aravuga ati Imana yarambwiye ngo ninsemerere, ngo ningene mu mabarabara, ngo mbwira abantu bose, ngo ndababwire ngo nimureke, ngo nimufate urwo rucanco, ntimurufate, ngo n'ibyago nimurufate. Ngo Imana yambwiye ngo ninzunguruke mu mahopito yose ngenda bivuga, ngo ngene mu mabarabara ngende ndabivuga. Abo twari kumwe aho yariko abitubwiye, turamubwira tuti none ntuwo bivuga? Ati yeye ati reka. Ati ndabivuge gute? Ati ndabivuge gute mu gihe leta iri kwira ati igenda imiduga igendera semera na za micro zishika kure ngo genda mufata urucanco, genda hariya, genda kurya centre, genda. Ati wumva jewe novuga gute? Ati sinoca mfatwa nk'ubu uriko aragwanya leta. Ati wumva no bishobora? Turamubwiye tuti yamara nakazi kawe. Aravuga ati ntaco, uku niko ndabibabwira, ati niko ndabikwiza. Ariko ngomba kubwira mwene data, bamaso, senga, umva ico Imana ikubwira kandi wige kucumvira. Kujya ijambo ry'Imana rivuze guhaguruka kayangana kuko umwijima uri mw'isi ni mwinshi. Guhaguruka vuga, semerera. Nuko Imana ibona ko hageze igihe cyo guhaguruka. Nshobora guhora jewe cyangwa pasteur ashaka guhora kubera atinya ati nibabibona baramfunga, nibamfunga babakirisi bose none bica bigenda gute? Hariho bamwe baratinya da. Umupasteur umwe yanyibaririye ati yeye ati turagusengera Imana, ati Imana igushoboze, ati twebwe yarayitubwiye ariko turatinya. Atariko turabibona. Uyundi mwene data arambwira ati yo ati ibyo bintu jewe ndavyumva n'ibyo ukuri, ati yemwe tigo rucanco naho genda gute sinogerageza no manemera bakanyica. Akabimbwira, akabinyandikira inbox turiko turaganira.
ariko afise mikoro ariko aravuga bose bamwumva ngo ntimutinye Rucanjo, ngo ntimutinye icaha gusa ibiki, ariko iri box yambwiye ati yes noherahira. Ibyo byose abigira kubera iki? Kwikiza atejo ntibaze bavuga ngo nababujije, ariko ndababwira mu izina rya Yesu Kristo, tinya beneda, bamaso, senga, mwumva ico Imana ibabarira. Imana yavuze ngo haguruka kayangana, vuga, n'igihe cawe co kuvuga, erekana umuco, kuko iyi si iri mu mwiza. Abantu barindire kuva ngo mbega dukora iki, abantu benshi bararindire mbega tugirene, mbega Imana ivuga iki. None ko abantu barindiye kumva Imana ivuga iki, nawe ukaba ufise ivy'Imana yakubariye, kubera ko utabivuga. Imana idufashe ngo haguruka kayangana, nshuti yanje haguruka, niba ufise ico Imana yakubwiye haguruka, reha gutinya. Iyi minsi dusigaje si myinshi, Yesu wacu araje, ariko agitevye dukora ibikorwa vy'uwadutumye. Haleluya. Jambo ry'Imana ryaravuze ngo tweho dukwiye gukora ibikorwa vy'uwadutumye hakibona, ngo kubera yuko buhababwira ata muntu ashobora gukora. Bwaratanguye kwira, ntimurabibona? Bwaratanguye kwira, twebwe turabibona ko bwatanguye. Uragenda ku kazi, ugiye ku kazi, ugiye kuvuga ijambo ry'Imana, uri kuraganira n'abandi, ukaza wumva ngo ngo reka ngo ngaha ivyo ntibabivugira ngaha. Ariko twavuga politike ho ntacu, ariko twavuga ibindi byo ntacu, ariko ikizira ngo ivyo ntibabivugira ngaha. Ni vyinshi uri kurabona uyu munsi, ubona ko igihe c'umwijima camaze kugera. Ugenda kwigisha mwisengero, watumiye abantu baje ukavuga uti amara nimwihane, muhebe ivyaha vyanyu. Yesu we, wavuze ati mwemwe mwabasambanyi nimubireke, yemwe mwabantu b'abakopinage mukora ivyo bintu nimubireke, yemwe mwabantu. Kaza wumva ngo warengeye abantu, ngo wabarengeye, ngo agateka kabo bagahonyanze. Ibintu vyose ugasanga umenga ahantu hose hariho ngo nturenga, ariko nibihe tugezemo. Mwarabibonye mu minsi yahera ngo ntimuje mu rusengero, ngo kirazira ngo ntimuje mu rusengero, hari ingwara yateye n'ibiki. Nivyo hari ingwara yateye. Canke ugasanga ngo ntimugenze gucyangwe, ibintu byose ugasanga bifise ahantu biriko biratubuza gushika. Ariko ugasanga mu rundi ruhande ahandi hoho ntaco. Twagomba kuvuga iki? Tugeze mu bihe vya nyuma. Satani arakobeje gukora, Satani ariko arakora n'umwete we wose, ariko abantu b'Imana nimuze tuvyuke. Mwabantu mwe nimuze tuvyuke. Hebe ivyaha muntu w'Imana, we witirirwa ko wamenye Imana, hagarara neza mu Mana rero, kugira ngo cyo dufatanya kubwira abandi bave mu vyaha. Ariko nutabubivuyemwe wewe uzoshaka kuvuga gute? Uzoba kwega gute? Imana idufashe. Erega hariho abandi bafise ibyo kuvuga ariko badashaka kuvuga ivyaha, kubera babitushe gute kandi nabo babibamwo. Imana idutabare. Bene data, nimuze tube ubuturo bw'Imana, nimuze tube aho Imana iba, nimuze duhagarare mu kibanza ciza, hanyuma Imana icize bane natwe yikoreye imirimo n'ibitangaza. Nasomye ijambo ry'Imana hariya muri Zaburi, muri Zaburi 114 ku murongo wa mbere. Turabe ijya mirongo mikeyi hajya, iravuga ngo 114 aravuga ngo hamwe abisirayeli bava muri Egiputa, ngo hamwe ab'inzu ya Yakobo bava mu bantu b'ururimi rudebagura, ngo abayuda ngo bahindutse ahera h'Imana, ngo abisirayeli bahindutse ubwami bwayo. Mwabyumvise? Ngo hamwe bava muri Egiputa,
hamwe bitandukanye n'abantu b'ururimi rudebagura, hamwe bava mu byaha, hamwe uyu munsi nawe woshingura akarenge kawe ukava muri ibyo byose Imana idashima. Ngo hamwe Abisirayeli bava hariya muri Egiputa, ngo baciye bahinduka ubwami bwayo. Haleluya. Ngo bahindutse ubwami bwayo. Yesu nashimwe. Natwe bene data, hamwe twokura akarenge mu byaha, hamwe wowe mwene data wokura akarenge muri ibyo urimwo, ukiyegurira Imana wese neza. Haleluya. Ngo wocu uhinduka ubwami bwayo. Niko Bibiliya ivuze, ngo Abisirayeli ngo bahindutse ubwami bwayo. Ngo Yuda ngo yahindutse ngo aheraho Imana. Ngo kandi Abisirayeli ngo turabona ngo ikiyaga carababonye cacigaburamwo kubiri, ngo imisozi yarababonye ngo yikina imitavu. Hariho ibyo hinduka hamwe woreka Imana igakorera muri wewe. Hariho ibyo hinduka hamwe woreka Imana ikigaragaza. Ariko yo bikora gute? Banza ukuri ikirenge cawe mu byaha. Musore mwige muri kuranyumva, kuri ikirenge cawe mu byaha. Mugabo mugore kuri ikirenge cawe mu byaha. Ubwo busambanyi urimwo kakabaregwe urimwo, ivyo ni ibyaha. Ubwo busuma, ubwo bubeshi bamwe, ivyo ni ibyaha. Bireke, ureke Umwami Imana abe muri wewe. Kayangana kuko umuco w'Imana uri muri wewe. Reka kuzimya kuko hari abantu benshi bari mu mwijima bagomba kubohoka. Ngo kandi ngo niwavuga ugakayangana, ngo abantu bazoza ku muco wawe bavuye hirya no hino. Sinkekeranye ko ibi ndiko navuga uyu munsi bishobora kugufasha wari mu nzira itariyo ukayivamwo ukaza ku muco wa Kristo. Haleluya. Yesu nashimwe. Reka duseme, reka tuvuge. Iki ni igihe cyo kuvuga. Satani arakobeje kandi araza hariko aratuganisha, ariko adushikana, ariko arategura n'ibindi. Ariko tube maso, titugwe mu mutego wiwe. Abamenye Yesu hagarara neza muri Yesu. Abamenye Yesu nimwige kumwizera. Abamenye Yesu bitse ubugingo bwanyu Kristo. Bitse ubugingo bwanyu Kristo. Satani nta mpera atanga. Satani n'umubeshi. Satani agomba kugutwara agayombekere, agushikane ahantu hiba kugaranireyo. Ariko Yesu ni muzima kandi ari ku ngoma. Umwizere Yesu, umuhereze ubugingo bwawe maze akuyobore. Yesu yanyandikiye ikete ryo muri Yesaya. N'amajambo menshi data yambariye ntobabarira mwese ngaha. Ariko ivyo data yambwiye naravyanditse mu mutima wanje. Ariko ico nagomba gusangira namwe muri kano kanya niri jambo ngo kayangana kuko umuco wa Kristo uri muri wewe. Kayangana kuko umwijima ari mwinshi mw'isi. Semerera, bwira abantu bakwege bave mu mwijima. Satani ariko arakovya mu bikorwa vyiwe. Natwe muze dukovye muri Yesu. Yesu abahezagire bene data. Yesu abaha umugisha. Umvirize ico Imana ivuga. Ntugene nk'uko ushaka, ariko gena nk'uko Imana ishaka. Heba ibyaha, kurikira Yesu. Ubu amaze kumenya Yesu, gira umwete wo kureka umuco w'Imana wake. Gira umwete wo kwereka abandi Kristo. Gira umwete wo kuvuga ibyo Umwami yakubariye. Gira umwete wo kuvuga ijambo ry'Imana. Gira umwete wo gusenga. Gira umwete wo kuburira abantu. Imana nibaha umugisha. Yaraye amajambo nagomba gusangira namwe data wo mwijuru yanyandikiye. Arambwira ati kayangana. Nanje ndakubariye ngo kayangana. Mwene data kayangana. Igihe mpwemu yarakiri muri wewe atarazima. Kayangana. Reka kunyegeza. Reka kubika si ibyawe. Bwira abandi bereke umuco bagaruke kuri Yesu. Imana ibaha umugisha mwese. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni +46 768 0065 46. Kandi ishene turiko ni ishene Habonayo. Imana ibahezagire. Haleluya. Ushimwe Mana yera kubwo buntu bwawe n'imbabazi zawe. Urakoze kuko uhamagariye abahungu n'abakobwa gukayangana kuko umwijima ari mwinshi cyane muri iyi si. Urakoze Yesu Kristo kuvuze ngo nidukore kuko umuco w'Imana uri muri twebwe. Haleluya. 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 Yesu nushimwe. Ndagushima ko dushoboje. Mwami uhezagira abanyumvise bose. Ubaha umugisha kandi bafata ukuboko uzobukoze. Mu izina ryawe ugera Yesu niho ndabisabye. Amen.